mbega abavyeyi biwe ni bande, babaye gute, bari mu biki, hanyuma bikenewe yumvise yuko hariho nta myaka navuze yumvise yuko uwo mwana wiwe aca avuga ati ifoke ndaba kuvugana n'abavyeyi mugasi vyari vya kera mvuze vya kera ufite ushobora kutabizi ngenda kukuronderera kera vyari vyoroshe kera bakuzaniye nuko ntumva yuko bakoresha bizo ndakanyene vyagenda ibituma vyari vyoroshe wewe hari ingene umuhungu yereka abavyeyi biwe iyo ni igisusha hanyuma abavyeyi babo yati umwana yakutse umva mbaye baba jeune urumva muvyo agaca bitana abavyeyi b'abagenzi biwe ati ngo twubaka akantu aca mwubakira inzu TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuzana ubuzima ndabaramukije mwese aho muherereye ndabaha ikaze muri kino kiganiro akaba ari Chancel umusanzu n'umukunzi Kivi kuri Axia hama uno munsi tukaba dufise umutumire w'umukunzi Kivi ndagana musabe atwidondore atubwira aba n'ivyo akora karibu mwakoze nitwa Justin Mugisha hanyuma ndumu papa ndubatse hanyuma vyo nkora ndumu psychologue wo muri cabinet ari naho no musiko hanyuma no musi nibaza kuyaga mugabo tuzakuja muri vya psychologie mugabo tuzakuyaga mugabo kandi nibaza ko navyo tudashobora kubishira inyuma kubera hari aho bihuriye gatoya nibaza ko byose birafatanye aho usanga kumbure ibi twibaza mu ntaco bimaze mugabo basanga karibu muri kino kiganiro tugirane amateme y'uno munsi abanayise le choix d'un bon partenaire ariko imbere y'ivyo vyose nashaka udufashe gutahura uko ubwize watubwiye ko wubatse kuri umupapa n'ibintu waciyemo d'abord imbere ya vyose le choix ni iki bon d'abord ni ikintu kigoye le choix amashoka amatwa yagize hari igituma bahisemo kuza kugira ikiganiro na jewe utagiye kugira n'uwundi hari igituma kumbure wambaye uko utambaye ukundi donc le choix ni nyinshi hanyuma rero tuvuze le choix d'un bon partenaire ni vyiza kubaza ati mbega choix ni kumbure umuntu ifatira kuki hariho ikintu kimwe kumbure twohera ko tuza kwitabwa hanyuma bavuga ngo umuntu ntarongora wakunda ariko arongora uwo yahisemo none ntuhitamwo ukunda uhitamo udakunda nico rero guhitamo umva nk'ubuye turabona n'akana n'ako bari kumwe n'umugabo n'umugore bafise barubatse mugabo ni kubera vyashitse hari imvo nyinshi zituma banaka bubakana bwa mbere igituma mvuga nti umuntu arashobora kurongora uwahisemo ni kubera umuntu ashobora kugira mariage à 30 ans akaba imbere yaramaze gukundana n'abandi benshi ikibazo rero cyo nibatse hari umuntu avuga ati urukundo rwa mbere ni bagwibagira ikindi naco nuko
avec abo bose baba bitwa ko bakundanye. Hari aho usanga umuntu ashatse kubisigura ashobora kuvuga ati none yarakunze uwa mbere arakunda uwa kabiri arakunda uwa gatatu. Ikibazo cyo twibaza mbega gukunda ni iki? Kumure turaza kubigaruka. Hanyuma ikindi naco umuntu ashobora kubana n'umuntu ashobora kurongora umuntu kubera byashitse ugasanga hariho uruhara wagiyemwo rw'abagenzi b'imiryango bakorera ati uyu muntu kuvyashitse agatwara inda utegeza kumutwara ugasanga murabana. Hanyuma kandi ikindi kintu naco cerekeye urukundo, hari aho usanga umuntu babana n'uwundi. Urukundo nibaza yuko si n'umuhinga wavyo, mugabo ikintu gikenewe gutahura mbega uwo ukunda uba aragukunda, kuko hariho abavuga bati urukundo ni reciproque. Wewe warashobora kuba umukunda bwa ntagukunda, hanyuma ugasanga agutwaye kubera ingene umeze, kubera mugabo nawe ukavuga uti muntu arashobora kuba afise amahera. Kandi ikindi cerekeye urukundo, si twe ba mbere twabitanguye. Donc abagiriki nibo ba mbere batanguye kuvyiyumvirako, bavuga bati hari urukundo agape, philia, eros, ni ibintu bitandukanye. Nk'ubu nka wewe hariho umuntu usanga imisi yose abonye akubonye aza yumva ariko aramira amata. Donc amenga ni igikoko kibonye inyama. Umva ca igikoko gikunda inyama, ugasanga bavuze bati hariyo umuntu akunda umuntu kubera ivyo amuronderako, kubera ivyo amushakako, kubera ivyo amukundako, atamukunda. Hanyuma hariho n'uwundi muntu amukunda, nk'ubuye birakunda gushika cane cane ugasanga muri abagenzi n'umuhungu. Hanyuma wewe ukamubwira uti mugasangira vyose, mukaba mwigana canke mukaba muri muri kohari imwe canke mukaba muri mukaba musohokana, mukaba mwamana. Umuhungu we akiyumvamwo ko umukunda kubera ivyo vyose umukorera. Hanyuma yagera kuri nawe ugaca umubwira ati ahubwo je prefera yuko tuba abafrere n'abasore. Aho rero uwo muhungu nawe aba yarabibonye akabona yuko consideration umuha atariyo. Aho rero hari naho umubwira ati ugaca kumuhanuza, urumva ngo jewe wari umuhungu ariko arandondera kandi je numva no umwemerera. Hariho rero n'urundi rukundo ruri rwumva yuko yo kwitangira, yumva yuko yego nivyo, yumva yuko wewe ico wowe ukeneye cose wigukorera adafatiye ku kintu na kimwe. Urumva yuko akakuba hafi. Hariho rero ikindi kintu tugarutse kushaka ikintu twavuga, hariho umuntu usanga umukunda mugabo kubera ingene umubona kavuga uti uyu muntu je vraiment nta norongora. Kubera iki? Kubera ni umusazi, twama turiko turasara, twama turiko turagira nte. Donc uramukunda mugabo ntumubona nk'umuntu woshira mu rugo. Kubera uvuga uti je ndakeneye umumama w'abana banje atekanye, aho ndazonderera abana, akanyigishiriza abana, akamfasha ukavuga uti develope yanje urumva bisigura yuko rero urushwa nivyo vyose. Uraraba muri ivyo bintu vyose hama urushwa bivana n'ico umuntu ukunda, bikavana n'ivyo umuntu yifuza,
bikavana n'ingene umuntu ameze, hanyuma kandi bikavana n'ivyo umuntu ashoboye. Ubwo umuntu ashobora gukunda umuntu ukumva yuko murandaba kuri Twitter ingene hari umuntu avuga urumva ngo narabonye umukobwa ngo ameze uku n'uku n'uku, ngo mugabo vyaranse ngo niyo babona iyi message yama confession urumva. Rero mugabo kandi urashobora gufata ingingo ukavuga uti mubisanzwe bavuga ngo choisir c'est renoncer. Ni ukuva kuko urumva tukiri mu Burundi canke tukiri mu vyo bavuga bati umuntu yemerera umugabo umwe yemerera umugore umwe. Arashobora kuba afise abakopine, arashobora kuba afise abakopa bangana, mugabo ategerezwa guhitamwo umwe. Kugira ngo ahitemwo umwe nuko hari abandi yahevye, nuko hari ivyo yahevye, nuko yavuze ati okay, wenda akeneye gutekana, akeneye kuba. None turabona abavyeyi batubwira kuva tukiri abana turi muri adolescence batubuza ibintu vya copinage, canke nabo batabibuza mugabo bakagerageza bakakwereka ni bibi ibiki n'ibiki bivanye n'ibintu bikwegana navyo mushobora kugwa mu ngeso mbi canke ibi canke ibi. None ikibazo canje ni ryari umuntu agira choix? Birafise igihe canke ni kubera ni ryari umuntu yumva yuko yogera kuri iyo etape yo kugira choix? Ntihageze ko agira fiançailles, ntihageze ko ariko ariyumvira ivya mariage cane? Bon. Reka ndakubwira ikintu kimwe. N'abavyeyi rimwe rimwe mpanda babwira rufite yuko babwira abana ntukore iki, ntugire iki, ntugire kirya, ntugire kirya, bibaza ko ari kubera iki. Ica mbere ni uko hariho ubwoba bafise, donc ni traduction y'ubwoba. Ntuzo hahandi umwana avuga ati finalement none nzokora iki. Hanyuma ikindi ca kabiri naco burya haba habuze ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana kugira ngo bababwire neza ingene ibintu vyategetse kugenda uko bo babitahura canke ingene babizi. Uti kubera iki? Wibaza ko abavyeyi bangahe babwira abana babo ingene bahuye? Navyo bababwira ni hariyo no gusanga nibaza yuko bibwira kuva kera mugabo ugasanga hariyo des choses batababwira. Justement. Okay. Rero nimba abavyeyi bategetswe kuba modele y'abana, no musi nza kuba umuavoka w'abajone. Nimba bo barahuye bagahuza bakubakana, kumbura hari ivyabafashije hari ivyabagoye, nibaza ko bategerezwa kubapartaja ivyo kwanza. Hama uti ntiryari gukunda no gukundwa ni besoin y'umuntu uwo ari we wese kuva akivuka. D'abord kuva gisamwa, sivyo? Kuva gisamwa umwana aba akeneye gukunda no gukundwa, hanyuma aravutse aba akeneye gukunda no gukundwa n'abavyeyi iyo yarize amahirwe yo kuronka bose, agakura. Hanyuma uko akura umwana nk'akarorero yashobora gushika akaba ari igihe avuga ati urabona muri primaire hariho abana bavuga bati naka n'umusheri wanje, bakabivuga nk'umuntu. D'accord. Hanyuma bagakura bakava muri primaire bakagera muri secondaire. Rero ikintu gihambaye secondaire rimwe twese kubu hari abasubira bashikayo kare ikorespondana na début ya adolescence.
ico gihe umwana yahora yambara nk'umuhungu par exemple yahora yambara ikabutura aca yambara ipantaro aca abona yuko bwa bintu vyo kugendera akina umupira mw'ibarabara ivyo ntibikiri ibintu hanyuma il faut qu'il passe à autre chose il faut que aja ku yindi aspect yuko vuga ati none ko bagenzi banje twara dukundana twara dusangira umupira il faut que aja kuri l'étape niho acitangwa kuzakarana du centre d'intérêt igihe abahungu bari hamwe hari utuntu bavugana igihe abakobwa bari hamwe hari utuntu bavugana bisigura yuko muri ivyo vy'amahorasiyo muri ivyo vy'abakobwa muri ivyo vy'iki hajamwo ivyo vyo kuvuga ati urumva bakabona beje urumva uduhungu twicaye ahantu kwirigara ugasanga umukobwa arenganye hariho n'abahungu baca batangura kuza barivanga utu histoire abajene barabizi urumva hanyuma rero ikibazo nariko ndavuga kuri ca kiyago n'igitabo kimeze neza ikibazo ni uko abavyeyi babwira ngo ntugire mugabo nakore kuva umwana asama bakeneye gukunda haba hakeneye kumenya ingene uwo mwana yokunda n'ingene yokunda niho rero novuga nti haba hakeneye ico kiyago kuva muri ico gihe umwana akabwira umuvyeyi we ati burya naka ndamukunda mbega umuvyeyi akamaze ati mbega gukunda ni iki mbega mugira iki mbega hanyuma umuvyeyi akumva ati kumbe mwana hari ibintu bimaze kugeramo je ntarinzi aho rero umva solution si kumubwira ngo ntugire ibi no ahubwo rero no guca mwakompanya ukamubwira ati kugira ngo ntamere nka wabona hari abavyeyi usanga kugira ngo babwire abana babo b'abakobwa surtout ngo ntazosambane ugaca mubwira urumva ntuzorenge ku rya gatandatu umukobwa yibera ku ry'icumi na kabiri urumva canke ugaca mubwira ngo urumva ngo ntihagire umuhungu azogukora urumva ngo ntihagire umuhungu azokuryama hejuru urumva ni ama message ari code bikenewe yuko abana badekoda neza ico umuvyeyi ashatse kuvuga hanyuma amubwira ati ntuzosambana gusambana c'est abstrait umwana faut ko amubwira kuva akiri muto ndetse n'ibindi ingene yo kwifata rero hageze igihe uwo muvyeyi akabona ati kuko hariho abantu bakorera bati n'abakuze hari abantu bakorera bati papa na mama bamenyanye muri sixième muri septième turazi ko bimeze uko sivyo rero wumvise umwana afise ayo masentiment envers uwundi umusanzu urukundo bihabwa bigora kudefinisa mugabo ni sentiment ni ingene umuntu yiyumva envers uwundi hanyuma agaca amubwira ati finalement uwo mwana afise amasentiment kandi ayo masentiment ashobora kuba ari vrai haba hasigaye ko umuntu akompanya ivyo rero birashatuwe muri kitwe y'Uburundi birasaba yuko tuvyiga mugabo ikindi naco birakenewe yuko muri uwo kumwakompanya uwo mwana avuka kwa Karori uwo mwana avuka kwa foko uwo muvyeyi amenya mbega abavyeyi biwe ni bande babaye gute bari mu biki hanyuma bikenewe yumvise yuko hariho nta myaka navuze yumvise yuko uwo mwana wiwe aca avuga ati foko ndaba kuvugana n'abavyeyi mugasi vyari vya kera mvuze vya kera ufite ushobora kutabizi nagenda kukuronderera kera vyari vyoroshe bakuzaniye niko ntumva yuko bakuresha mbize ndakagene vyagenda
ivyo ndakora nyene vyagenda igituma vyari vyoroshe wewe hari ingene umuhungu yereka abavyeyi biwe iyo ni inyishu hanyuma abavyeyi babo yati umwana yakuze umva baye baba jeune urumva muvyo agaca bitana abavyeyi b'abagenzi biwe ati ngo twubaka akantu agaca amwubakira inzu agiye kumwubakira inzu agaca atuma uwo bita umuranzi yari généralement inasenge w'uwo muhungu donc inasenge ku batabizi nuvukana na se donc urumva nk'ubu yashaka yagize mariage utuntu muri rohero akaba yarize mariage mu Kamenge aca avuga ati urazondabira hiyo ko hari umwana w'umutima n'iki hanyuma aravuga ati ibintu ni positive twaramuronse umutipe baracamara ati genda uragira inkariya hanyuma isanga warihanye ivyabo hagati navyo n'amadetaye adakenewe gaca bavuga bati gacamuzana igitipe kiratashe ku mugoroba agaca kwinjira kwa seti we hari n'umusi utahari gasanga umugeni ari ngaho bon urumva byari vyoroshe baramukuzaniraga umva ntavyo kuresha ntavyo kubirane ntavyo gukubitwa ipoto bon rero nari nkavuga nti muri shuri ntivyogenda uko kama kakambwira ati igaje hari ibintu umwana yambwiye ivyo bintu yambwiye ati bakabifata sample hanyuma nawe muvyeyi aca avugaga hanyuma akambwira ati okay tubifate simple umwana niyaganira se zomugurira ikado muzane hanyuma aryoherwe anniversaire ibe hanyuma atahe nawe niyagira uko donc bikaba ibintu rega igituma ndabivuga ni kubera bishobora kuba bikorwa ariko ntibikorwe abavyeyi babizi none nimba bikorwa bigakorwa abavyeyi batabizi ifo kureka ngo bibandanye bikorwa ahubwo plutôt muri ca kiyago umuvyeyi akamenya akamubwira ati ari nk'umuhungu akamubwira ati mbega wiyumviye kumuha ikado imeze gute ati umva niyumviye kumugurira je sais pas amashesheti pourquoi faire atoya ahubwo ati mbega aratoboye ati ngo tujere kuri muzehe hajyaye ati turundi uduhereni tugize n'iki ibintu n'ibyo hanyuma kakaba agakado kameze neza mugabo si umwana kumva yuko ari akompanye kuko igihe uwo mwana ariko akabikora atari kumwe n'abavyeyi ashobora kubikora ngo akabikora nabi canke agirana niyo nayo ndavuga nti rero biba ni ubwo bwoba buvanze na tabu utuye urukundo kuko bavuga ati umwana agiye mu rukundo aba agiye gusambana nivyo bintu bibiri mugabo igihe uwo mwana atabibwiwe canke atabibwiwe neza vyose arabikora akabikora nabi donc ndumva yuko umuvyeyi yarafise uruhara runini muri accompagnement y'iyo choix none apart umuvyeyi est-ce que abagenzi nabo nta ruhara baba bafise mu kugira iyo choix Yego cane ubwa mbere nabivuze le choix iba en fonction y'ibintu vyinshi mugabo rimwe mu mashwa ni uko ushobora kubaza abagenzi bawe ati kakadada ukabona gute kakati kumenga karunze kagomba kandondera kandi kambwira ko kankunda ugasanga
Donc, bon, le terme abagenzi burya ndakunda kwirelativiza. Umugenzi ni iki? D'abord umuntu agira abagenzi bangahe? Bon, iyo ni indi sujet. Mugabo umenye yuko ufise abantu mugendana batari beza bashobora kugutuma ugira shwari, ariko ufise abantu mugendana beza aribo nukwita abagenzi bashobora gufasha kugira mugire shwari. Mugabo toujours le choix igaruka kuri wewe. Barashobora kukubwira bakakubwira nabi, bakakubwira mugabo le choix igaruka kuri wewe, kuko urumva bobo les considérations baha les choix si wewe uri mugabo bashobora guha peut-être des pistes de réflexion zishobora gutuma uvuga uti ok. None mu gihe dufate ugize abagenzi kandi akaba ari abagenzi b'ukuri, twavuze yuko urusha bivana n'umuntu n'amakriteri yiwe ibiki n'ibyo ashaka, ugaca usanga uwo washaka canke uwo wiyumvamo hari abagenzi bawe bakubwira ati wapi, ni gute wogira utaba influence nabo wohagarara kuri iyo shwa yawe, kuko niwe shwa kandi ugasanga même dufatira umuhungu même la fille c'est pas une mauvaise personne, si umuntu agenda mu ngeso mbi mugabo elle n'est pas appréciée n'abagenzi bawe. Ni gute kubera hari umuntu ushobora kuvuga ati nise se tugiye kwicara n'abagenzi banje iki bazokwame bavuga ngo naka mu biki burya mutipe wiwe kweli wapi, ni gute wotana ferme cyangwa uhagarara muri iyo shwa yawe? Okay. Urumva nuko nari navuze nti tuzobirondera ubundi mwanya. Icerekeye abagenzi je ndashobora kwifuza gukora ikintu ariko abo bagenzi ntibabikunda. Abasigaye kumenya mbega uwo muntu ni kubera iki adashaka wewe ko ushika kuco ushaka, kuko mu bisanzwe umugenzi ni uguhanura mugabo si ukwinfluence, si ugutegeka ngo wemere ivyo hanyuma biroroshe. Wewe urafise iyo sentiment kandi urumva ko iri positive. Ica kabiri naco urumva yuko uwo muntu umufitiye considération, ikiba gisigaye ni iki? Ni uko rero wewe ufata ingingo yiwawe wumva yuko iguha amahoro utafatiye sur abandi, kuko ufatiye ku vy'abandi hoho hari aho usanga kuko urumva bo bavuga ngo nk'akarorero bavuga ati ubwiza buri mu maso. Nk'ubu je ndashobora kuvuga nti naka ni mwiza mbere gatwahora n'undi ati hariya wowe waravye. Okay. None n'iki gihe tugezemo harageze sinzi ko kera vyabaho ariko ubu nyengera biri plus fréquent que usanga umuntu que ce soit abantu bari kumwe que ce soit abubatse ugasanga babayeho à distance. Mbega urukundo à distance rurashoboka vy'ukuri ko hariyo abantu bavuga ati naka umusizino nakagiye hariya andi urazi ivyo azosigaramo uriya urazi ivyo agiyemo cane n'ibindi bintu nashaka mbere ico tubwiye ko ari ibintu twumva ubunya vya materialisme, surtout ku bakobwa. Mu bakobwa bari materialiste, abakobwa bakunda amahera ibiki n'ibiki ivyo zose. Okay. Icambere ni uko urukundo navuze ko ari sentiment iza mu muntu, hanyuma ni sentiment iri réciproque. Nakakwiyumvamo uramwiyumvamo muhisemo kubiri. Hanyuma hariho ibintu bavuga ngo ils ont dit bavuga ngo ntazi yuko
relation à distance ziraba kandi zigashoboka. Ica mbere ni uko burya byose n'umutima, kuko nawe uwo muntu muba muri kumwe ngahe Bujumbura ushobora kuja mu Kamenge akaja hariya mu ntuze mu Kanyosha mukabaho mutagize. Nibaza yuko plutôt ikibazo nibaza ko kiba gikenewe ni gute iyo relation à distance yoshobora kuduha. Twarigeze kubivuga igihe kimwe mu kiganiro nibaza ko twigeze gukora kuri Axe nyene. Twebwe twaramaze imyaka irenga 3 turi à distance kubera imvo z'ubuzima, kandi ntaco vyatwishe kinini. Mugabo ico nshaka kuvuga ni gute iyo relation à distance ishobora kubaho igashobora gushika kwihangira. Icambere n'ikiyago mugiranire. Ica kabiri ni ukwizigiranira. Ica gatatu igituma navuze nti ikiyago ni uko mufata umwanya muvugana, mukaza muribukanya ibyo murimwo, mukaza muribukanya. C'est vrai ntibiba vyoroshe, mugabo faut yuko iyo communication iguma. Ica kabiri ni uko kukwizigiranira. Navuze nti n'uwo muba mubana mu nzu, ndetse birya navuze byo mu Kamenge no mu Kanyosha, n'uwo muba mubana mu nzu ashobora kuva kandi ushobora kutabimenya. Bisigura yuko hageze yuko jewe mvuga nti namuhisemo sinobira ubwoba ngo yombi, ahubwo bishitse ndashobora kubwira mugabo nokwibaza nti mbega uwo muntu yagiye kumvanga kubera ntahari, ese ntahariho ni iki cotuma atabikora. Hanyuma ikindi naco muri urwo rukundo mutegerezwa kubemera, mutegerezwa kubiragiza Imana. Ico kintu kirahambaye kuko navuze nti urukundo rukura n'intambamyi nyinshi. Hama izo ntambamyi nyinshi hariho zimwe usanga umuntu adashobora kujana. Hanyuma ikindi naco n'iyindi mpanuro ihambaye, il faut kwasosya imiryango n'abagenzi. Uti kubera iki? Abagenzi bawe bari ngaha bashobora kubikorako par exemple ku munsi wa anniversaire yiwe, canke igihe tetswe kavuga ati reka dusohoke, donc bakaza baramubwira. Donc asohokana n'abagenzi bawe hana gusohokana n'abagenzi bawe, hanyuma kuva yuko naho hari hariho abandi bantu bahari. Igituma navuze imiryango niki ni uko burya muri yashobora navuga harakenewe yuko umuntu araba ati siho ndi, mbega uyu turi kumwe mbega aritaho umuryango wanje, habaye urubanza muhira iwanyu, habaye urubanza ku bagenzi bawe, mbega araja kubaramutsa, araja kwibarutsa abagizende, naho n'akantu ko kuraba, kuko nimba bazobonana ugarutse ugiye cubuti ndabona n'akantu nze nimwe amafite dushwa. Rero niko ndavuga nti icerekeye relation à distance, ikibazo c'uko bijye bavuga yuko ibaho canke itabaho, ahubwo ni ingene ishobora kuba durable. Hanyuma ivyerekeye
toujours je nibaza yuko bon, iyo deba nibaza ko ntegaruka cane yerekeye materialisme n'ikaba ntuzameze uko umuntu wese afise ingene ameze hanyuma hari ikintu bita la sécurité nico kuvuga conyene la sécurité ça veut dire nimba wewe abahungu twe dukunda kwerekana ko dufise ko nambaye agasaha keza ko nambaye ko urumva none si materialisme biri baze kuri mataniye hanyuma ngiye kudaraga ntafise akamodoka canke nga kugira ngo niyemeze ngaca ndondera umuntu ndagatira n'iki iyo ni materialisme rero haba les femmes et les filles hariho iyo aspect sécurité kavuga ati none umuntu aje kundondera ko jewe nari mfise uyu none bimeze gute ugasanga peut-être hari ibintu mfatirako nabo nico gituma rero ndiyereza cane kuri ico kintu kuko nibaza ko ari vya bindi abantu urumva ameze kuri mugabo ne pas sûr yuko wewe uwushaka ariko ameze plutôt il faut approcher umuntu hanyuma kumva ivyo akubarira kumva ivyo avuga ivyo yibaza okay antukaje ndahigiye vyinshi ariko mbere yuko tworangiza sinzi ko hariho impanuro woha abajene bataragira shwa canke bariko baragira shwa mais aussi n'abavyeyi ego ubwa mbere ku bajene nkunda cane rushwa ni ikintu gihambaye mu buzima nimba umuntu agera aho ageze mu bintu byose nuko rushwa iba ari nziza kuko rushwa ibaye mbi ni nk'iyo uhisemo kwiga ibintu ukagira shwa nabi ugasanga ariko wiga ibintu udakunda ubuzima bwawe bwose buba buri mugabo ikindi kintu naco nuko muri iyo shwa hakenewe yuko uba wiyumvira uti mbega shwa ngize par exemple y'umupartenaire nkeneye yuko nta muntu n'umwe yanka stabilité nta muntu n'umwe yanka kubaho neza rero igihe uzogira shwa nabi ukagira shwa sinzi vyumvikana yuko ari certain moment ubwo buzima bwawe bwose rero bisigura yuko iyo shwa cane cane mu partenaire bisaba yuko utaraba amakaye gusa utaraba ubwiza gusa utaraba inzobe utaraba intwenge utaraba iki uvuga uti uyu muntu ndamuhisemo kubera nifuza yuko azoba iki canke kiriya ikindi naco nuko quand il faut choisir nuko wewe utegereza kwiyumviriza ukumviriza n'umutima wawe hanyuma ivyo bindi vyose bikaza mugabo haba hakenewe une certaine maturité igufasha kujuja ukavuga ati mbega ibi mutima uri kurara hanyuma hari n'abantu bavuga bati faut kwemplorer une autre force faut gusenga kubasenga kuko ni ikintu naco gihambaye hanyuma ku bavyeyi nabo ndabatangura cane yuko uwo mwitwarariko bawufise ivyerekeye mbega ivyerekeye abana vyogenda gute basanga baja muri ibi ndabatangura cane mugabo kuva abana bakiri bato kuva abana bagikura ni ugukomeza ikiyago ni ugukomeza ndavuga nti ubwo bumwe kandi akubwira ati hariya agahungu kanje kariko karambaza ibinini okay hano hanze tubanze kuvugana ati
ati none wowe ubyumva gute ati kaje jeni nari ko abagenzi banje bose bafise abatipe je nifuza nanje bamwe bati kebuke kuko ubu kumvikana ubwo kwizerana ni ibintu bihambaye hanyuma rero ukamuherekeza ukamubwira uti urumviriza ndaba gira banza urabe ibi n'ibi ivyo bintu birahambaye yuko ushobora kubikora kuko ubikoze uko birashobora gutuma utakaza novuga nti ubugenzi canke utakaza ubugenzi canke sinzi ko novuga ngo ubucuti kuko urumva umuvyeyi wawe ariko avuga ngo oya mugabo uwo mwana we bakaba kumbura vyifuza rero haba hakenewe yuko umuvyeyi ahitamwo kuganira n'umwana kugira ngo ashobore kumwereka neza ingene yokora ibintu hanyuma aheze uwo mwana nawe yumve ko atekanye hanyuma bivanye n'urugerageza rwo gutanga ibintu agaca avuga ati ok rero numva yuko wewe nawe uri mature ubona ibintu kitamushaka kuko surtout ingorane ihari nyamukuru nuko baca bababwira ngo urabona ngo wa mwana wo tuba dusuye muri bya bintu bya cagire umva rero niho rero abavyeyi bokwitwararika kwirinda kuza barinfluence abana ahubwo bafasha kugira ngo bashobore kuri iyo maturité canke iyo niveau de compréhension y'ibintu. Justin urakoze cyane ku kiyago tugiranye ndizeye ko hariho benshi bizofasha abajene bari mu mashuri abajene bari mu maholation ndetse n'abavyeyi ndakengurukiye cyane ku mwanya wawe ku mwanya tuganiriye murakoze mwese mwadukurikiranye aho muri hose bataragira sabone mwandane mubwira mupartage ibiganiro byacu mukurikirana ibiganiro bica kuri Axe hari ibiganiro byinshi ibiganiro bishobora kumufasha bishobora gufasha abagenzi bawe murakoze